Active jewe hari ikintu shaka ndabereke kuri no show ya The Ben I Burundi. Iyi ni show y'itariki 30. Iyi ni show ya mbere kwanza. Ndabibutse yuko ejo hariho indi show izoba itariki 1 z'ukwicumi ku munsi w'ejo kwa Mungu. Uno munsi rero Isaac TV twaje rero ngaha kwirabira ino show ingene toguye. S'il vous plaît. Je kintu cyambere cyangyohe kuri ino show like ahantu iyi show yabereye. Koko harakwiriye amafaranga baza gutanga. Ndabitse ku isho kwinjira n'amafaranga ibihumbi ijana. Ico ni kibanza gisanzwe n'ibihumbi amajana ni milioni zibiri VIP ni milioni 10 VVIP. Urumva wa mbere injira ngazi wasi wabandi vuga ati bari kuri place zisanzwe ibihumbi ijana. VIP milioni zibiri VVIP milioni 10. Urumva ico gitaramo rero icyo ngira ndabereke ngashaka ndabereke place yayo mafaranga hano haza kwicara abantu milioni 10, hano haza kwicara abantu b'ibihumbi ijana, hano haza kwicara abantu b'ibihumbi milioni zibiri. Igiteramo rero ngine mubona stage rano kwikiri hasi, stage iracyari hasi, okay? Stage iracyari hasi kandi abazungurushe marawe kwanza beach yariyo bro. Waze nukuri kwa kweli jeza remera ku Burundi ari bwiza. Reka tuhere ahandi nyuma ya beach like ndi back ndi nyuma kabisa ni nyuma. Urumva je sindaje hari imbere ariko ndi nyuma. Urabona stage ahiri je ndi nyuma rero ya stage. Abantu baza kwicara hari imbere mubona ari haka amatara menshi. Je rero ntanguri ni nyuma. Shaka renda abereke ahantu The Ben aza gukorera igitaramo. Mubona ingene ari heza Eden Beach kwa kweli. Jewe umubosi wa Eden Beach iyi video ni yamushikira mumubwirira ati Isaac Classic na Isaac TV yavuze ati respect kuri investment idasanzwe wakoze. Iyi investment ntisanzwe. Big shout out kuri kubamuzanye The Ben eka nabandi batandukanye. Ibi rero shaka kubereka nibiki ndiko ndabereka yuko igitaramo gipanze neza. Isho ahantu hateguwe neza cyane. Karone ngere hari imbere murabi. Iyi niyo Eden Beach. Aneza ndabarahi. Man. Mama. Bagao. Abantu ngubu bari muhira kweri batagize show kabisa. Wetire ndabereke rero ingene ibintu bimeze. Simvuga byinshi. Ngira ndabereka. Twinjire ndani murara. Ni myiteguro. Show niratangura. Aha turi saa moya y'ijoro, saa 12. Saa 12 z'ijoro masaha y'u Burundi. Okay? Aha. Murabona aha rero. Aha hose urabona hose na ahantu haza kwicara abantu. Look, stage. Na stage ingene yakaka. Nibarana iduza iracyari hasi. Rero ama place ingene ateguwe neza cyane. Man. Ahantu ngene ari heza. Oh wow. Akayagaro karinga. Oh my god. Ntanduru ntakajagari ntaki like our cameras sakwerekana live ino show. Ona cabin technique. Ona buja event bipanze neza cyane kugira ibintu bize kugenda neza cyane. Ona buja event bipanze neza cyane ama camera ingine ariko ara settinga ibintu byose biko biragenda fresh kabisa. Rero je nibaza ko ariho za meza z'imiliyoni 10 nizi. Nijo nibaza ndaza kubaza kumbura ababijejwe ariko aha niho haza kwicara abantu b'imiliyoni 10. Urako ari nyinshi. Aba rero miliyoni 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, miliyoni 90, ijana na 10. Aha urumva aho nyine izi meza zo nyine zizuzuye ngaha zatwagarukanye amahera ya show yacu yose twarishe The Ben. Byo rero ni haza kwicara ahantu miliyoni 10. Murabibona? Hano haza kwicara bisikura aho nyine huzuye. Zatwagarukanye amafaranga yacu yose twarishe The Ben n'ikibanza byose. Urumva sound man. Oh my god. Urumva sound. Nkuko nababwiye aba bari muri check bariko bararaba ingene ibintu byose biza kugenda mu mwanya. Aha rero ni amameza hari atuje kuraba amameza y'imiliyoni 10. Aha rero nahaza kwicara abantu b'imiliyoni 2. Bari miliyoni 2 abana ni mwe muraza kuziharura tu hama muharurire amafaranga. Hari abantu bajeje kuguma baharura amafaranga
ugasanga ariko araharura amafaranga gusa. Ndabibutse yuko stage ali ya Alberic urabona yuko iriko irapangwa neza cyane. Aha rero n'ahantu miliyoni zibiri murabona abantu miliyoni zibiri baza kwicara ngaho. Duharurire hamwe sivyo miliyoni zibiri zine standatu 8 10 anga aho muca mwiharurira mwenyene n'iziri miliyoni. Amafaranga twarishe de Ben azobagarutse hari ariko ngaha urabona aha rero naho aza kwicara abantu b'ibihumbi ijana. Urabona abantu b'ibihumbi ijana ahantu baza kwicara. Aha naho se je ndibaza ko harimo murabona ngene bimeze ahantu rero ngene hakozwe. Urabona ngene hakozwe bangene ahantu hameze raba ngene hameze rero ahantu hariya naho ugurira ibinyobwa. Ushaka kugura ibinyobwa hari ikinyobwa citwa gatao like nabajije ngo ni gatao ngo ni umuvinyu by the way ufise percent 9 ushobora kwihereza. Urabona rero yuko ibintu biteza sana ahantu ni heza by the way ahantu ni heza cyane. Aha nahereye inyuma nkuko nari nabibabwiye. Rindira tugende buke ndabereke ahantu ngene hapanze neza cyane ku buryo cyenyene hankanza vuga ati man urudera ahantu heza nkaha kwakwe abantu musohokera he rwose. Naba izi nkumi ngena ari nziza ndabarahiye ndahabira izi nkumi. Izi ni nkumi zidandaza kano uno muvinyu baza kudandaza uno muvinyu. Aha urabona ahantu raba wifi aho bazimanika. Urabona yo ni wifi. Man, arabana bazi ko investisa ndabarahiye. Iyi investment rero irakomeye cyane. Iyi investissement bakoze irakomeye cyane kandi nziza cyane. Aha rero niho haza kubera show ya The baracari muri check sound ndibaza murabibona iyi ni stage. The band agira bireko mu mwanya muto abakiri muhira rero barabe banyaruke rero tugiye show ariko rero kandi rero abantu baza mu biteramo nk'ibi kirazira ko baza mu biteramo sambijo. Zini show z'abantu bakuze aho nyene amafaranga ngaho se twatwayagarutse amukanya hagira huzure. Zini show z'abantu bakuze usanga nyene hariho n'umuntu ataravyuka aya masaha aza kuza saa 9 y'ijoro. Aza saa 9 z'ijoro kandi ko mu bimeze ijoro hasi mu Burundi honyene niho bitaramo nk'ibi zinzi usanga nuko rero bakuze baza active nkangane turindire mukanye ibintu biryohe. Ikintu gitangaje bigeze muri no show ikintu gitangaje nuko bose kwanza sina initeze yuko abantu bashobora kuriha millioni 10 kugira ze kuraba show ya The Ben. Bo rero I'm so ndaza kuraba ndifuza kubona ikintu abantu baza kuzaga special urifuza naho kubona azani abantu barisha millioni 10. Bavuze ati speciality hari ku bantu babirisha millioni 10. Urabona abantu bose bari ngaha urabona izi ntebe zo ziri ngaha iyi ni 10 million imeze imwe bisigura iki rero The Ben azofata agendere iwabo bisigura afise tour urabona bari bafise media tour wewe rero afise tour ya mazu yose ubona aha imiryango yose fa igendere basangira iwabo ifotoze na izi activities zo muherekeza The Ben twarabyeme bisigura iyi 10 million speciality nuko gaha baraza kujya banywe ariko kandi ejo bishobotse kumutaga kindi bazaza bayandikishije ndazi. Guys ndabibutse ikindi kintu show ni kwinjira ni ibihumbi 100. Uraza abantu bibihumbi 100 bicaye nabakwereka bicara hariya naberetse abantu hariya urutebe nta n'impuzu zera nta n'ibitambara turirabura urumva wari impuzu yera hari gihe usanga kagucapuje mba urishi ibihumbi 100 bicara hariya muri Barundi twese nakubwira akantu kabaye
Nukuvuga muje muri babiri bakamenya ko muri kumwe ntibemera ko umwe ari hijana uwundi ari hijana muje muri babiri mubaye famille chamuri ndi million umva bamenye gusa ndoga kantu mukora muragerageza ntimumenyane umva ari n'umusheri wawe umwe ati sheri sindakuzi egera inyuma gato Atweze babimbiye ku muryango cyane ko kantu kahari ka speciality bado ishiteguye neza iteguye neza vraiment isa neza urabona ko abantu bose barifuza urumva izina ruravuga abona Nelinat ari mu kazi kose Nelinat ari mu kazi kose ariko araraba akarere akarengera biza kugenda azanga tagira kimwe yaraje guko gusa nyene azonyica Wari birindire kuri stati. Oya ari mu kazi vraiment. Oni bura ko yifashe no kibuno. Nubona Nelinat. Ari mu kazi vraiment. Ari mu kazi no mufate na. Uko hajya urabona hajya. Peut-être ariko arahurura ati igiye maze kuba reserve, inira ba reserve, inira ariko kandi ziri reserve baca bandikako. Oya hari bandikako. Ahizo zose ziri reserve. Zose ziri reserve milioni 100 na miro naziharuye. Muri mu mwanya abantu babibonye twaziharuye nga aha honyine babonye ni baje tuzotugaruje amafaranga twarishe de ben yose tuce 7 million hazobagarutse tugiye hariya kuri 2 million turegeranya inyungu hariya kujana hariya kuri barundi twese hari inyuma hari izo ari abantu 70 bazobagaruje bamaha urumva aho rutarashira ejo Ejo bizari bindi na kamen urumva nawe ko biza bitese ariko ikindi kinakunze ujya mu jamari hejuru ujya mu jamari hejuru kuri stage hejuru abajama bari yahuyemo bajya amahera bakore dabira no kuri kimana hana ariko restart none hajya yokoroka yo mana ya ariko abajama bamba ama protection hajya fise hajya protection afise hajya ari umuzungu ashitse hajya ngo acamwirukana kazi nuko rero kuzaza turindire turabyasho sivyo Dries abonye ko nari mu kazi raba urabona ko nari mu kazi no mufate na urabona hajya ariko araharura ati iyi meza ambassadeur aza kwicara ngaha kuko ngaha aza kuzo ambassadeur abantu bakome ahubwo natwe mu kanya baza kudukura adukura ngane badukura ngaha ngene twicaye muri twicaye muri VVI guys twicaye muri VVIP mu milioni 10 mu milioni 10 rero rabo dusopana ni 220 de ben yobaho vraiment après dufata nabi 20000 nteje kumwe weno wanyo inzoga ya 25000 gaha rero bakunzi ba Isaac TV mwumve yuko ikirori kigiye kubanga ni cyamateka vraiment nukuri kw'Imana ariko rero Dries uzuravuga yuko atamahera ufise wewe ariko para kuzurivugira ngo urumva ngo Burundi n'abantu bafise amafaranga amahera arahari 1 million amahera arahari hari abantu bafise amahera kandi guys turindire show ndabemere ko nza kuba uyibashirirako neza reka nabwire ikintu aka video gasa neza gataho urayizi ijya gataho yani konaka uri mu vinyo wa mu vinyo kwa 25 kanganuko kanganuko kagugwa 25 kangana kari musi ya kandi karimo ya Red Bull kangana na Red Bull kagugwa 25 gusa nyene kagira kagwa 25 aha muri Eden oya ngiye hanze gacha kandi oya hanze barumva bacagabanya ngaha turi milioni 10 turi milioni nyinshi ifani gugwa ibihumbi 10 nga zwabibaje ifani ya muri Eden ariko birahakwiriye vraiment hamwe heza abantu bahabonye ni heza gusa amashara kubajama bagize investishinga ngaha vraiment bagize investissement imwe iri serie sana boba vraiment hano haje n'umwana avuga ati sheri haje nkaba ndemeye kandi Imana rero fashe ntago akavuga tweza turi garera aho hasokanye umwana wari ufite umugambi wo gukora mariage oya bica bibi mahera yose usanga aho yari yeme turasubira mu kanya amavideo akurikira Isaac TV